Evariste Ndayishimiye yuguruye icese kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka wa 2020 ihayanishagurisha ry'ivyahinguwe n'amahinguriro ryabaye ku ncuro ya gatatu mu Burundi ritunganijwe n'ishirahamwe riwukiyemwo amahinguriro AIB ku bufasha bwa Trademark East Africa. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yahamagariye ayo mahinguriro gukora batiziganya kugira Uburundi butsinda urugamba buriko bwo kurwanya ubukene. Nk'uko n'abandika ndabivuga iminsi yose nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abenegihugu badakora ngo bahingure bongere bashore. Amahinguriro atabonetse ngo agire ibicuruzwa vy'akanovera ngo bashore bongere bagurirwe, naho nyene iterambere ntirishoboka. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi ngo bazobandanya gushiraho amategeko no gutunganya neza ivyerekeye umutekano kugira ngo abafise n'abipfuza gushinga amahinguriro mu Burundi boroherezwe. Umukuru w'igihugu yaboneyeho kuvunira akagohe abakora mu mahinguriro ya leta ko babwirizwa kuba imbere kugira batange akarorero keza. Ndashaka rero gufata uwo mwanya nongere nyebure nongera ryakara abarundi bose bakorera mu vy'amahinguriro, cane cane agira ntangurire ku mahinguriro ya leta. Abakozi mu mahinguriro ya leta bamenye yuko arya mahinguriro arayagira atanga akarorero mu yandi mahinguriro. Si amahinguriro yaje kugunda amahinguriro y'abikorera utwabo, ahubwo ya mahinguriro bobonera ko akarorero kuko hariho abarundi bagitinya gushira imitahe yabo mahinguriro. Leta rero iragira amahinguriro kugira ngo yerekane ko bishoboka. Nico gituma nsaba rero abakora mu mahinguriro ya leta kumenya yuko ivyo bakora aribo ba mbere bogira ivy'akanovera keza kugira ngo batange akarorero k'abantu bagwizatunga. Amahinguriro nka Hotel na Sosumo niyo yarakwiye kwerekana icayi ciza c'akanovera, babereka ikiryoshe n'ikitaryoshe, kuko bobo ntibaharanira inyungu, ahubwo no kugira ngo bahamagarira abagwizatunga baje muri ico gisata co guhingura. Yahavuye atembera araba ibihingurwa n'amahinguriro. Kana mwirangi muri kora hanze oya mu kurira ngaha ukora ngaha lokalma les importeurs de papier premier bakora amarangi afise amarangi amakoni bakora n'ubwo butandukanye bakora n'amadesinfectant no uduzafera nayo koze rangi. Yongera asinya mu gitabo c'iteka. Mu majambo yagiye arashikirizwa yaba urongoye AIB, yaba uwaserukiye Trademark East Africa, urongoye ikigo c'abagwizatunga CFCIB, yaba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberan Mukeko, yaba n'umushikiranganje w'ubudandaji, bose bagarutse ku ruhara rw'amahinguriro mu iterambere ry'igihugu, mu kugwiza ubutunzi, mu gutanga akazi no mu kurwanya ubukene muri rusangi, nk'uko icivugo c'iryo hayanishagurisha rigira gatatu ribivuga ko uruhara rw'amahinguriro ari ntasubirizwa mu iterambere ry'ubutunzi. Ngo abakora mu gisata c'amahinguriro rero bagiye gukora batiziganya kugira ngo binjize amahera y'agaciro mu gihugu. Ngo hagiye kandi gushirwaho urubuga abagwizatunga n'abakora mu mahinguriro bazohora bashira ivyo bakora kugira vyorohe kubihanahana. Ni ukuvuga abantu bose bafise ivyo bariko barakora bazoja ngo bakabimenyekanisha. Ni ukuvuga ko uzoba afise itoni 10 z'ibirayi Makamba, n'ufise itoni 10 z'ubududu Muyinga, n'ufise ibitoki amatoni 50 mu Kayanza, tuzobishira kuri iyo réseau d'entreprise. Hamwe uwufise ihinguriro wese acamenya ati mu cibitoki ndabona hari umuntu afise itoni 10 z'itomati ndazikeneye reka nazihingure. Ico gikorwa itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kizoba catunganye kandi gikora. Tuzoca tuguma tugikoresha ama-entreprise abantu bariko barakora ibintu baheza bakaja kuri urwo rubuga. Izociba nka no cita mu Gifaransa marché virtuel, izoba ari isoko by'ukuri. Mwamenya ko iryo hayanishagurisha ry'ivyahinguwe n'amahinguriro salon industriel mu rurimi rw'igifaransa
izomara iminsi 3.